twarize umugambi ngwizatunga mu bworozi bw'inkwavu ca turiga ingene twokokoreranira. Rero ishiramwe rya Kazoza ryaraduhaye inkwavu zitatu. Baduhaye inkwavu zitatu, inyana zibiri n'urusuguru rumwe. Ca tubona yuko akarorero urukwavu rumwe ruvyara inkwavu zine. Nurugira kabiri nyene rumwe rukavyara inkwavu zine. Zose hamwe ni inkwavu 8 arizo mubona ngaha ayi. Rero urukwavu rumwe ruvyaye zine, urundi rukavyara zine, zose hamwe ni inkwavu 16. Izo nkwavu 16 rero uzigwijije ziba inkwavu 32. Ca tubona yuko urukwavu rumwe urugurishije 15,000, ca tubona yuko inkwavu 32 zogugwa 480. Hanyuma rero ca tubona yuko inkwavu zivukana kirazira kuzitunga zose. Ucuza uragurisha kandi ugurisha nyina wazo hakaza hasigara ubwana kuko inkwavu zivukana ntizishobora kuvyarana. Rero twace tubona yuko urukwavu rumwe urugurishije 15,000 ushobora kuronka ikarata yo kwivurizako. Kandi warugurishije 15,000 nturi kirato wambara 5,000. Kandi urashobora gusohokana umuryango muri vya bihumbi 15. Urukwavu rugira kabiri nago urashobora gucuronka icyo ufungurira umuryango, ukaronka udukoresho twishure tw'abana, ukaronka akaniforome, hanyuma rero abana nabo bakaca baryoherwa iyo babonye rose icyo bafungura. Urukwavu nago rugira gatatu n'urwa kane urugurishije 30,000 urashobora kuronka telefone. Telefone nayo ni ikintu gikenewe cyane kuko telefone urashobora kugira ingorane ugatelefona umubanyi canke uwundi wo kure ati jefise ikibazo iki hanyuma rero ugasanga biragufashije. Kandi ashobora kuronka n'udufaranga ukatubika mu telefone nyuma haje nk'umusuma kuko atabaze kabanga kawe nashobora kuyakurayo. Urukwavu rwa gatanu n'urwa gatandatu urugurishije ushoronka igitenge. Kandi sivyo gusa n'umugabo wawe urashobora kumugenda ukamugura ipataro canke ishati nawe gacaryoherwa ati wa mukenyezi wanje ryashira hamwe yajamwe ni sawa kuko iyo ataba wese ne kuronka karo gashati canke sine kuronka kino kirato nawe agacaryoherwa. Urukwavu rugira ndwi nago urashobora kuba ari ufise agatahe gatoyi ugacongereza wa mutahe wa muryango nawe ugacubandanya kubaho neza kimwe ho rukena ugacusangura kirose. Kandi sivyo gusa amase y'inkwavu nyene aradufasha kuko amase y'inkwavu n'amase amera cyane gose gusumvya ayandi mase kuko uyafise urarima karima k'igikoni badusaba ugatera kirengarenga amashu intore canke ivyamwa bikenewe hanyuma umuryango ukabandanya umererwa neza. Kandi inkwavu twarabonye yuko amaganga y'inkwavu ningira kamaro cyane kuko ufise iritiro imwe y'amaganga ucibatamye iritiro 10 z'amazi ugacanganya. Rero uyafise bwa bukoko bufata ibigori canke ibiharage ucishija gupompesha ntabwo kusura kubonako. Kandi urashobora no kuyafumbeza n'ibigori kwa usanga wa murima wawe umeze neza. Sivyo gusa twifuza yuko umugambi wacu ni wamara gutera imbere tuzoguma tworora n'ibitungwa byisumbuye impene ingurube gushika dushitse no kunka. Kandi sivyo byonyene twifuza yuko n'abana bacu tuzoza turabokorera kugira kaga kaye bahora babura nabo bazoze barahira kwa rukwavu gushika nabo baze barashora inkwavu zagwawo hamwe umwana akeneye akantu nawe nyene atenda gusega mpaka ikore kuri kwa rukwavu rwiwe hama nkamangejeje ngaho nitugire Kristo.